Basi wa Kenya wenzangu, tumkaribishe kwa shangwe Mheshimiwa Evariste Ndayishimiye, Rais wa Jamhuri ya Burundi. Tumkaribishe kwa shangwe mabibi na mabwana, His Excellency the President of the Republic of Burundi. Nitekano umunezero gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko marabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza n'umwanya w'amakuru agezweho ariko aravugwa cane irya nino. Amakuru ari buze kugaruka cane kuyarabana n'umutekano ndetse ni vya politike. Umukuru w'igihugu ntabwo ari mu gihugu, yerekeje mu gihugu ca Kenya. Mu gihugu ca Kenya habaye ibirori vyo kwimika perezida yatowe William Ruto. Hari havuzwe amakuru ko ngo perezida Ndayishimiye atari buze kuboneka muri ivyo birori, ngo kuko hoba hari amakuru ko ngo hari abantu bashobora gukora ibara mu gihe perezida adahari. Mwibuke ko hamaze igihe havugwa amakuru ndetse umukuru w'igihugu bwiwe akaba yaravyemanze ko hari abashaka gutembagaza ubutegetsi. Hari ubwoba rero ko ibara rishobora kugwa umwanya n'umwanya, ariko umukuru w'igihugu yafashe urugendo yerekeza mu gihugu ca Kenya. Ubu vyifashe gute? Ndaza kubibabwira muri ano makuru. Mbere hari n'abari bavuze ko perezida Ndayishimiye ngo atari kuja mu gihugu ca Kenya ngo kuko atipfuza kubona amaso mu yandi ku mukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame nawe yitavye ivyo birori. Gusa ayo makuru biraboneka ko nyene atari yo, kuko mukuru w'igihugu yahejeje gufata urugendo yerekeza mu gihugu ca Kenya aho yanakiriwe neza. Ivyo turaza kugenda tubica irya nino. Hari abajenerali bakomeye, abo bajenerali barimwo General Alain Guillaume Bunyoni, Nizigama Gabriel alias Batazira Tivia ndetse na Etienne Ntakarutimana alias Batazira Steve. Abo ngabo bafatiwe ingingo ikomeye. Ivyo navyo turaza kubigaruka ko muri ano makuru, nabiteguye nze kukubwira ivyabo bagabo perezida Ndayishimiye avuga ko ari ba maconco. Ivyo birabana n'ivyo bihangange vyo bari ibiki? Murazi ko havuze ko hari akagwe kashaka gutembagaza ubutegetsi. Ivyo turaza kubigaruka ko muri ano makuru nabiteguye mu buryo buramvuye. Hari n'ibindi vyinshi biriko biravugwa, ndaza kugenda ndabikubwira. Wowe ico utegerezwa gukora conyene urafyonda kuri subscribe, maze igihe cose turaje turashirako inkuru urajuba mu bambere bashikirwa nazo. Turazi ko mukunda amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza umunota ku yundi. Hari amakuru yatanguye kuvugwa cane ngo ko umuryango wa Bunyoni, bamwe mu muryango wa Bunyoni boba bamaze guhunga igihugu. Ku munsi w'ejo nibwo twabashikirije amakuru avuga ko Alain Guillaume Bunyoni yoba ashaka arondera guhungira mu gihugu ca Tanzania, ndetse amakuru akaba yari yamenyekanye, yaranditswe ubwa mbere n'ikinyamakuru candika ku nkuru zo mu karere The East African, cavuze ko wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'u Burundi General Alain Guillaume Bunyoni naheruka gukombogwa mu mabanga yiwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, yoba ariko ashaka guhungira igihugu kibanyi ca Tanzania. Ayo makuru akaba yashizwe ahabona n'ico kinyamakuru The East African co mu gihugu ca Kenya, gisanzwe candika ku makuru yo mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Ku bwa The East African, abajejwe imbibe z'u Burundi bahawe itegeko ryo gucunga kugira ngo abategetsi baherutse gukugwa mu mabanga harimwo na General Bunyoni ntibashobore gusohoka imbibe. Ico kinyamakuru co mu gihugu ca Kenya kivuga ko abategetsi b'igihugu ca Tanzania ataco baravuga kuri iyo nkuru ijanye nuko Alain Guillaume Bunyoni ariko asaba ubuhungiro mu ico gihugu. Ubw'ico kinyamakuru ngo umugambi wa perezida Ndayishimiye woba ari uwo gushikana Bunyoni imbere y'ubutungane
naho ico kinyamakuru kigaruka kikamenyesha ko kuva kuwa gatanu heze atakimenyetso na kimwe cerekana ko ubu yahora atwara nk'igihangange mu gihugu co kimwe no mu mugambwe atarakogwamwo muri CNDD-FDD ashobora gufatwa. Ayo makuru atanzwe n'ico kinyamakuru mu gihe hamaze iminsi hari ibihuha vyinshi nyuma yaho Perezida Ndayishimiye atangarije mu ntara ya Gitega kuwa 2 Nyakanga ko ibihangange ariko atashimye kuvuga amazina bishaka kumuhirika ku butegetsi begiwe. Abo rero bashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Ndayishimiye bikavurwa ko boba bamuhora ko ukuntu aguma amena amabanga yabo ndetse bakongera bagashavuzwa, kandi nuko Varisito Ndayishimiye yavuze ko abahanuzi biwe afise harimwo mbere n'umuhungu w'umuhisi Petero Buyoya yitwa Olivier Buyoya. Bamwe mu bantu bariko barahozwa ko ijisho cane, bamizwa ko ijisho kugira ntibabashe gutoroka igihugu. Amakuru twamaze kuronka biravugwa ko harimwo Generali Bunyoni yahora ari umushikiranganje wa mbere, iyo ntashobora kurenga imbibe z'igihugu, ndetse abacungera imbibe z'igihugu abijejwe basabwe kumera amagabo ku buryo atawo baca mu ryahumye ngo abashe kuva mu gihugu. Abo rero bavuzwe cane, hakaba harimwo Tibiya uyo akaba avuga ko yoba ari muri uwo mugwi. Harimwo General Rengiyome Bunyoni, Nizigama Gabriel Murantunga, Nizigama Gabriel alias Batazira Tibiya, Generali Etienne Ntakarutimana alias Batazira Steve, ndetse n'abandi bari mu gisirikare n'abandi bafatiwe ibihano. Bivugwa ko rero ngo abo bantu badashobora kuva mu gihugu kuko nyene hari ivyo bakurikiranweho, ndetse ngo bashobora no gushikirizwa ubutungane. Abo bantu ntabwo bemerewe gusohoka igihugu. Hazindutse haravugwa amakuru twakita ibihuha kuko Perezida we yamaze gusohoka igihugu. Hari hazindutse haravugwa amakuru ndetse yatanguye kuvugwa ku munsi w'ejo, vuga ko Perezida Ndayishimiye atazokwitaba ibirori vyo kwimika umukuru w'igihugu yatowe mu gihugu ca Kenya William Ruto, ngo kuko hari amakenga y'umutekano mu gihugu, ngo Perezida bakari bamuhanuye ko atova mu gihugu mu gihe ibintu biboneka ko bitifashe neza mu bihangange ndetse no mu bajenero. Perezida Ndayishimiye rero umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba yafashe urugendo rumushikana mu gihugu ca Kenya kuri uwa 13 z'ukwezi kw'icenda 2022. Varisito Ndayishimiye akaba asanzwe ariwe aramutswa ishirahamwe ry'umuryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko EAC. Akaba rero agiye kwitabira ibirori vy'iyinjira mu mabanga vy'umukuru w'igihugu ca Kenya mushasha William Ruto. Abantu rero bamwe n'abandi bakaba bari bavuze ko ngo Perezida Ndayishimiye atari buje muri ico gihugu, ariko amakuru nyene ubu yamaze kubeshuzwa kuko Perezida we yafashe urugendo rumwerekeza mu gihugu ca Kenya. Akaba yagiye muri ivyo birori. Bamwe bakaba rero bibaza nimba Perezida ashobora kuza kubonana umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame, kuko na akaryo keza. Bamwe babona ko ari akaryo keza kuko umukuru w'igihugu yabonana na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame nawe yitavye ivyo birori. Hakaba hari abaperezida batandukanye bagiye muri ico gihugu ca Kenya, harimwo Samia Suluhu Hassan wa Tanzania, Paul Kagame w'u Rwanda, Varisito Ndayishimiye w'u Burundi, hari n'abaramutswa mu muryango wa Afrika y'ubuseruko East African Community, harimwo kandi Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, harimwo Hassan Sheikh Mohamud, uyo akaba ari perezida nawe yitavye ivyo birori. Harimwo kandi Salva Kiir w'igihugu ca Sudani y'ubumanuko canke Sudani y'Epfo, harimwo kandi Yoweri Museveni wa Uganda nawe yitavye ivyo birori. Denis Sassou Nguesso yo nawe igihugu ca Congo, harimwo kandi Ismail Guelleh w'igihugu ca Egypt,
Philippe Nyusi Mozambique, Ibrahim Gael nuwa Repubulika ya Sarawahi ya Saharawi, harimo kandi Emerson Mnangagwa wa Zimbabwe, Azali Assoumani wa Komore, ibigwa vya Komore, harimo kandi Lazarus Chakwera uyo nuwa Malawi, Prime Minister Abiy Ahmed ni umushikiranganji wa mbere w'igihugu ca Ethiopia, harimo Umaro Embaro wa Guinea Bissau, kazamo Wavere Ramkalawani no wa Seychelles. Abo nibo bakuru b'ibihugu bagiye gutera iteka ibirori vyo kwimeka umukuru w'igihugu ca Kenya mushasha William Ruto. Yatsinze wo bari bahanganye cane Raila Odinga, ndetse waranashigikiwe na perezida wahahora Uhuru Kenyatta. Perezida ntabwo ari mu gihugu rero, umutekano wifashe gute? Bamwe bavuga ko umutekano wakajijwe cane yoba ku kirimba c'umukuru w'igihugu, ndetse kumbonesha kure ni nsambirizi vy'igihugu RTNB ku kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye Bujumbura. Umutekano wakajijwe cane aho, ndetse hari amakenga nyene ko umutekano ushobora guhungabana mu gihe perezida atari mu gihugu. Amakuru ava mu masoko yacu yegereye ubutegetsi avuga ko umutekano wifashe neza, kandi ngo inzego zibijejwe zirikanuye gushika umukuru w'igihugu agarutse mu gihugu. Amakuru ariko aravugwa cane nuko ngo umuryango wa Bunyoni nawo ngo woba wahunze, ariko ayo makuru turacariko turayatohoza. Ngo Bunyoni aracari mu gihugu, ariko ngo umukobwa wiwe n'umugore wiwe ngo bo bamaze kuva mu gihugu. Ayo makuru turacariko turayatohoza, muraza kuyakurikira mu makuru n'ibiganiro turiko turabatunganiriza amakuru yacu hanyuma maraza kuvyumva. Ngivyo bimwe vyari bigezwe ko biriko biravugwa cane. Mu kanya turaza turabira hamwe n'andi makuru atandukanye ariko haravugwa irya nino. Murazi ko inkuru zose turazibashikiriza kugira mumenye ibiba biriko bigenda biravugwa mu bisata bitandukanye mu Burundi, mu karere, ndetse n'ibindi vyose bigarukwa ko irya nino kw'isi.